vyagire tugira twakire amajambo y'Imana twogure imitima yacu turahaye kaze y'umukozi w'Imana Ciza Pierre ashike hano atubwire ico Imana yasize ku mutima wiwe. Kaze. Azina mazina yacu, aratuziwe azina mazina yacu. Oh, aratuziwe azina mazina yacu, aratuziwe azina mazina yacu. Azina mazina. Yesu nashimwe. Yesu ashimwe kandi. Turongeye gukengurukira Imana data wa twese ko yongeye kuduha umugoroba mwiza nk'uyu, ikaba itwemereye yuko dukandagiza ibirenge vyacu ku musozi wayo wera. Izina ry'Imana nirihabwe icubahiro. Turashimiye kandi n'abatama barongozi b'ishengero bongeye kutwemerera ko duhagarara imbere y'umugeni wa Kristo. Imana yacu bahezagire cyane. Hanyuma umuririmbyi araririmbye ngo aratuzi azina amazina yacu. Yesu ahabwe icubahiro. Aratuzi azina amazina yacu. Aranzi, arakuzi. Iyo aravye mu gitabo c'ubugingo aramenya tuyu ni naka. Iyo aravye mu gitabo c'abakristo bari ngaha mu kinama aramenya tuyu ni naka. Umuririmbyi yararirimbye kandi habayemo guhishurirwa, kuko uri mu mubiri ntiyari kubimenya gusa ko Yesu atuzi mu izina. Yesu abahezagire cyane. Reka dusome amajambo y'Imana. Dusome amajambo y'Imana. Dusoma hajya mwakijya gitabo c'itanguriro igice ni 32 umurongo wa 22 gushitsa kwa 34. Itanguriro 32 umurongo wa 22 dusome mu izina rya Yesu Kristo. Dusabe mwarimu Placide bararondera aho nyene 27. Itanguriro 27 umurongo no wa 30 gushika kwa 45. Ndasoma mu izina rya Yesu. Avyuka muri iryo joro ahitana abagore biwe bompi n'incoreke ziwe zompi n'abana biwe uko ari 11. Ajabuka icambu ca Yaboki arabajana abajabutsa uwo mugezi, ajabutsa n'ivyo yarafise byose. Maze Yakobo asigarayo wenyene. Haza umugabo baranigana bashitsa mu mutwenzi. Uwo mugabo abonye yuko atamushoboye akora ku mutsi wo kunyonga yitako yiwe. Umutsi wo kunyonga yitako rya Yakobo urahinyagara bakiriko baranigana. Uwo mugabo aramubarira ati ndekura kuko umutwenzi utambitse. Aramwishura ati sinkurekura utampezagiye. Nawe aramubaza ati witwa nde? Ati ndi Yakobo. Aramubarira ati ntucitwa Yakobo ukundi, ariko wiswe Isirayeli.
kuko waniganye n'Imana n'abantu ukanesha. Yesu ashimwe. Igitabo cy'Itanguriro 27 duhere kuri 30. Esawu arizwa nuko abuze umuhezagiro. Nuko Isaka arangije guhezagira Yakobo akiva imbere ya se wiwe Isaka, Esawu mukuru we aca arahiguka, nawe ateka inyama ziricumba azizanira se. Abarira se ati, data nuvyuke urye kuvyo nahize je umwana wawe kugira ngo umpezagire. Isaka se aramubaza aturinde, aramwishura ati, ni jewe Esawu umwana wawe w'imfura. Isaka aca ahinda agashitsi kenshi cyane ati, none ninde yahize akanzanira kuri vyo nkaba nariye kuri byose utaraza nkamuhezagira, kandi nta kabuza umuhezagiro azowugira. Esawu yumvise amajambo ya se araturikisha, aborogana umubabaro mwinshi cyane, abarira se ati, mpezagira nanje se muvyeyi wanje. Aramwishura ati, murumunawe yaciye mu bugunge atwara umuhezagiro wawe. Aramwishura ati, Yakobo ni Yakobo koko, izina niryo muntu. Yambereye intonyotsi kabiri kose, yanyaze kubasamuragwa, none asubiriye n'umuhezagiro wanje. Arongera aramubaza ati, nta muhezagiro wasigarije namba? Isaka yishura Esawu aterega namaze kumuha kukuganza, kandi abiwabo nabamuhaye ngo bamusabe, kandi namweguriye ingano na vino. None no gukorera ikiga mwana wanje? Esawu abaza se ati, mbega muvyeyi, wari ufise umuhezagiro umwe gusa? Mpezagira nanje se muvyeyi wanje. Esawu araturikisha ararira. Se wiwe Isaka aramwishura ati, uzoba kure y'ibiboribori byo mu ndimiro, uzoba kure y'ikime kiva mu ijuru. Inkota yawe niyo izokubeshaho, kandi uzokorera murumunawe, kandi igihe kizogera uzomwigobotora, wikunkumura ingogo yakwambitse mu izosi. Esawu agirira Yakobo urwanko kubw'umuhezagiro se yamuhezagiye. Maze Esawu arivuganya mu mutima ati, data ashigaje igihe gito tukaja ku kigandaro, niho nzokwica murumunanje Yakobo. Yesu ashimwe. Nayo majambo y'Imana duhejeje gusoma tugira ngo tuvugane ko kuri aya masaha y'umugoroba. Ijambo ry'uno munsi rihagaze muri ibi bisomwa bibiri dusomye, cyane cyane hajya kuri uyu murongo wa 36 muri iki gice cya 27, ngo aramwishura ati, Yakobo ni Yakobo koko, izina niryo muntu. Yambereye intonyotsi kabiri kose. Yesu adufashe. Ijambo tuvugana ko kuri uyu mugoroba ni ijambo rivuga ngo izina niryo muntu. Bwira mugenzi wawe ati, izina niryo muntu. Izina niryo muntu. Yesu ahabwe icyubahiro cyane. Izina niryo muntu. Iyo umwana avutse, abavyeyi baca bamwita izina. Nta mwana ndabona amaze kuvuka
hanyuma ngo bareke kumwita izina. Uko abasa kose, yaba yirabura, yaba ari inzobe, yaba ari muto muto, yaba ari muniniya, bategerezwa kumuhereza iki? Izina. Izina rero ni ikintu cyangwa ni ijambo rimenyekanisha umuntu uwo ari we. Yesu adufashe. Dusomye Bibiliya amajambo y'Imana, turabona abantu bagiye bita abandi amazina, tukabona n'abantu bagiye biyita amazina. Umuvyeyi arashobora kukwita izina, ariko nawe ubwite urashobora kwihiki izina. Haleluya. Umuntu wa mbere yatanguye kwitwa izina ni Adamu. Uwamuhaye izina ni Imana umuremyi. Imaze kumurema imwita Adamu, kuko yavuye mu ivu. Bisigura ngo izina yamuhaye ryari rifise icyo rigize gute? Risobanura. Yesu ashimwe. Izina ryose rifise icyo rigize gute? Risobanura. Namye ndasoma mbona izina rituma umuntu ashobora kumenya ibintu bishika kuri bine, cyangwa rifise ubushobozi bwabyo, rihetse ibintu bishika kuri bine. Ikintu cya mbere, izina rihetse identification, rituma bagira gute? Bakumenya, bakamenya tujya ni naka, ujya ni naka. Nico gituma mpagaze ngaha muramenya ati ujya ni mwarimu Ciza Pierre, kubera ko nitwa Ciza. Icya kabiri, izina rihetse, izina kiraza kungora kuvuga mu Kirundi, izina rihetse ikintu bita la personnalité. Mwarimu mu Kirundi, izina ni kuvuga rihetse icyo bita la personnalité, umuntu uwo ari we. Muri personnalité yawe harimo karaktere zawe, uko ubayeho, uko ugenda. Izina rihetse personnalité yawe. Nico gituma hari abantu usanga bitwa ngo bamukizwa. Nigeze kuja gukoresha telefone ahantu, maze ndarondera abafundi bose, uwo nciye ko aranyankira ngo waye mafaranga uri kurampa ngo yatware hariya kwa mukizwa. Ni kuvuga iryo zina bari muhaye kubera ko hari ukuntu we ubwiwe ameze, cyatumye bamwita nde? Mukizwa. Yesu ashimwe. Kandi izina rihetse icubahiro, ubushobozi, la gloire. Rirahetse icubahiro, rihetse ubushobozi. Nico gituma abantu bamwe usanga bisa abana ngo bakamikazi. Sibyo none gaye? Ukumva nyane umwana mengo n'umwamikazi aragize gute? Aramikaye. Umva mwari jazina harimo iki? Icubahiro. Ugasanga umuntu yitwa Gerard, mugabo bashize ko nakandi ka DG. Kubera ko ryari ndi rya DG, directeur general, rihetse iki? Icubahiro. Kandi izina rihetse ivyifuzo, rigaheka imigisha. Nico gituma mvutse baciye banyita Ciza, kubera ko babonye yuko harimo
ibyiza bizoba hehe. Izina rihetse ibyifuzo, imigisha. Umuvyeyi ariko aragira gute? Aguhezagira. Dusome Imigani 18. Mwarimu Placide nimba wahabonye tunyaruka. Imigani 18 ku murongo wa 21. Igitabo c'Imigani 18 dusome kuri 21. Urupfu n'ubugingo biri mu bubasha bw'ururimi. Urupfu n'ubugingo biri mu bubasha bw'ururimi, kandi abarukunda bazorya ivyo rwamye. Yesu ahabwa icubahiro cyane. Izina ry'umwami Yesu niryo ryo kuremesha mumaro yawe yose nja na uja hose nizina ryiza pe bagizigire mw'isi nizina ryiza cane barishime mw'ijuru. Yesu ahabwa icubahiro cyane. Urumva ko naho dufise amazina hariho izina ritamenyerwa, izina rifise ubushobozi, izina rivugwa mu mahanga yose, izina rishigwa hehe? Hejuru. Umwanditsi w'iki gitabo c'Imigani kuri uyu murongo wa 21 aravuga ngo urupfu n'ubugingo biri mu bubasha bw'iki? Bw'ururimi. Iyo uriko urita umuntu izina cyangwa iyo uriko uraha umwana izina biva mu bushobozi bw'iki? Bw'ururimi rwawe. Ni kuvuga ngo ico ururimi rwawe ruza kwatura nico kizoshishikara kiba kurujya mwana. Turi kumwe gahemwe. Abantu benshi rero nasanze bazi guhereza abana amazina. Ugasanga umuntu yise umwana Gateranya, ugasanga umwana yitwa Gateranya, undi ugasanga yamwise Magogwa. Ni izina? Sibyo none gashenge? Samazina? Abandi bakabita Banzigo. Yesu adufashe. Ni izina? Ariko ijambo tuvugana ko kuri uyu mugoroba ngo ijambo rivuga ngo izina niryo. Niba mwita Gateranya ejo niwasanga ariko aragwana, reka kubangurukanya kubera ko wamwise Gateranya ugize gute? Wibona? None twumvise yuko urupfu n'ubugingo buri mu bubasha bw'iki? Bw'ururimi. Ugafata umwana ukamwita Mahangayiko ugacurindira yuko azoba mwiki? Hari abandi babise Baziranotse. Namye ndarondera, namye ndabaza umuntu ati mbega je ndabona umuntu yitwa Ziranotse akenye. Umuntu mwarambwira ati bariho. Ngira ngo naho usanga ari uwa ruguru akenye, usanga ari wa wundi bose baza kwirukira basega umunyu, naho aba ari uwa ruguru akenye. Yesu adufashe. None kwita izina vyamyeho muri Bibiliya. Usomye igitabo c'Itanguriro
hajya mu gice cya 30 umurongo wa 6 mwarimu ubanguke igitabo cy'itanguriro igice cya 30 umurongo wa 6 yaba byashoboka mu yindi mikrofone hamwe n'igitabo cy'itanguriro nyene kuri ico gice nyene ku murongo w'8 itanguriro 30 ku murongo wa 6 igitabo cy'itanguriro 30 dusome ku murongo wa 6 Rakeli aravuga ati Imana inciriye urubanza ndatsinda. Rakeli yita umwana wiwe izina kandi yumvise ijwi ryanje aravuga ati Imana inciriye urubanza hagati yiwanje na mukeba wanje ndagize gute ndatsinda impa umuhungu imaye umuhungu icyo cyatumye amwita Dani. nicyo cyatumye amwita Dani bisobanura ngo Imana iranteturuye umurongo w'8 icyo gitenyere ku murongo w'8 umurongo w'8 Rakeli aravuga ati niganye na mwene mama bikomeye. Rakeli aravuga kandi ngo niganye na mwene mama bikomeye ndamunesha kandi ndamunesheje amwita Nafutali. acahereza umwana izina rya Nafutali kubera ko yaniganye na mwene nyina aragira gute aramunesha. Yesu ahabwa icubahiro cyane. Izina niryo nde twasomye amajambo y'Imana muri iki gitabo cy'itanguriro dusoma amajambo y'abahungu babiri bavukana. Aba bahungu babiri bavukana bose bava kuri Isaka n'uwitwa Esawu n'uwitwa Yakobo. Izina Yakobo izina risobanura ngo igisuma cyangwa umubeshi. Hanyuma Esawu risobanura ngo umuntu w'umutuku afise ibintu by'imigara. Nayo mazina abiri tugomba tubandanye tuvuga ko ariko wibuke ko Imana nawe hari izina yagize gute yaguhaye. Yesu ahabwa icubahiro. Aba bahungu babiri Isaka amaze gukura hagera igihe yuko abahezagira. Hageze igihe yuko abahezagira arabwira mukuru muri bo kuko niwe yategereza guha umugisha hanyuma agasigara aganza urugo. Aramubwira ati ariko rero imbere yuko ndaguhezagira mwananje kubera ko wewe uri umuntu w'umuhizi wamenyereye guhiga genda mu ishamba ugire umuhigo unzanire ibyo wahize maze ubitegure neza ubime ngire gute ndabirye maze ngire gute ndaguhezagire. Amaze kugenda Esawu aragenda. Amaze kugenda nyina wiwe Rebeka yumva kuko muri we yarakunda cyane umuhungu muto yari wende Yakobo. Aramubwira ati urazi rero ga mwananje so wawe yamaze gutegura guhezagira mukugwawe kandi mukugwawe si hari agiye kurondera byose amutumye acaza bimutegurire agire gute abimuhereze. Gira ningoga izina niryo nde Yakobo umubeshi. Gira ningoga rondera igitungwa kubera ko mwene wanyu afise ubwoya ku maboko kandi so wawe atakibona neza nta kindi kimumenyesha ko ari we atari kumukora hehe ku maboko. Gira vuba rondera igitungwa ucice wambara urushato rwaco hanyuma useruka imbere ya so umeze nka mwene wanyu nde Esawu. Yesu atugirira imbabazi. Yakobo agaca agenda akabikora n'ingoga. Shaho umuntu w'umuescro ariko arakora escroquerie aranyarutse arabikora n'ingoga araheza. Amaze guheza aca araseruka imbere yande
aramubwira ati data naje rero numpezagire. Yakobo nawe n'ubusaza bwose aratangura arakora ko yumva ubwoya ibyoya yumva ati uyu ni Esau. Amaze kumva ko ari Esau ariko yari Yakobo aca muhunda ku iki imigisha. Amaze kumuhezagira ntiyahagaze yaciye agira gute cyagenda. Mukuru wiwe nawe arashika ashitse arategura ibyo se yamubwiye arabimushikanira ati data ndaje rero nanjugire gute umpezagire. Se wiwe arakanguka ngire gute umpezagire none ko antumye ngende nje kurondera ibyo ufungura hanyuma uheze umpezagire ndaje rero numpezagire. Se wiwe ati ujya avuye ngaha yamaze gutwara umugisha ninde? Esau agacamenya yuko ari mutoya wiwe nde Yakobo atwaye iki umugisha. Ari cyambama ngo ari cyasaba ati data none nta wundi mugisha wasigaranye. Se wiwe aramubwira ati nta wundi mugisha nasigaranye. Esau aravuga ati izina niryo muntu. Yesu adufashe. Izina niryo muntu. Wicaye mu ishengero iyo abantu bakwitegereje baramenya ko uri umukristo, bakuravye baramenya ko uri umukristo, ingendo yawe irerekana ko uri umuririmbyi, ibikorwa byawe ukora birerekana ko uri umusenzi. Nagira ndakubwire kuri uyu mugoroba umenye neza ko izina ari ryo ki ari ryo muntu. Izina ryawe niryo rikumenyekanisha imbere y'abandi bose. Yesu ahabwa icubahiro cyane. Ariko Esau yari yanjanjwe ku mugisha wiwe, niko nabaraha mu ishengero usanga ariko bimeze. Umuntu akicara mu ishengero atondana Bibiliya, umubona akabona ko ari umukristo, umubona akabona ko ari umusenzi, ariko muri we nta personalite y'umusenzi afise. Muri we ibyo kwitwa umukristo nta birimwo. Yesu adufashe cyane. Amazina ni menshi kandi umugisha ntabwo ari ibyo tubona ngaha mu mubiri, sibyo gahemu? Nabyo nyene twobyita umugisha. Ariko umugisha Imana itanga uwo ngoma mvuga ngaha muri Bibiliya nibaza ko atari ibyo, kubera ko asangwa byari ibyo Yakobo yari kuba yagize gute yabitwaye byose. None yari kuba yabitwaye. Ariko dusomye Bibiliya turabona ko Esau yabaye umutunzi, yagiye afise ibyo atunze, afise n'abantu bamukorera. Yakobo nawe ahungira hehe kwa inarume kwa Labani, nawe aronka iki ubundi butunzi. Rero umugisha nibaza ko butari ubwo butunzi, kuko iyo bwaba bwari ubwo butunzi hajya dusomye ngo aniganye n'ujya muntu, bamaze kunigana aramunyesha buraca mu gatondo, maze Yakobo aramubwira ati numva ngaho utagize gute utampaye iki umugisha. Yari gusaba umugisha afise uwundi, yari gusaba umugisha afise uwundi gabene data. Yarabizi neza ko naho yagiye umugisha yawutwaye mu buryo butari bwo, bisaba yuko ahindurirwa izina kugira ngo umugisha nyawo ugire gute umuzeko. Yesu ahabwa icubahiro. Imana itanze umugisha, Imana ihaye umuntu umugisha imuhindurira izina. Abari bakuzi kuri ruhebwa bakakubonamo ikimazi, abari bakuzi yuko wewe ari wewe ukora ibidashoboka, uwo munsi bakabona ko ushoboka. Yesu ahabwa icubahiro. Itanguriro igice cya 17 umurongo wa 5.
Imana ivugana na Aburahamu. Imana ivuganye na Aburahamu, aha yari yamaze gukora icyaha. Imana yamuhaye isezerano, ananirwa no kwihangana, hanyuma akora icyaha, avyara Ishumayeli kuri Hagari. Mugabo Imana iramubwira ati uyo si wo mwana wanje wiki w'isezerano. Mu nyuma Imana imubwira ati ngomba ngire noneho isezerano nawe, kubera ko ngomba rero ndagushitse kumugisha, bisaba yuko ndaguhindurira iki izina. Kare wahora witwa Aburamu, none ubu ubaye Aburahamu. Yesu ahabwa icubahiro. Tanguriro 17 ku murongo wa 5. Aburahamu risobanurwa ngo data mu ncamake, ariko nukiri Aburahamu ahabwa ubaye Aburahamu bisobanurwa ngo data w'amahanga yose. Yesu ahabwa icubahiro kuko yakiriye umugisha w'iki w'Imana. Yakiriye umugisha aciye ahindurirwa n'iki n'izina. Ku murongo wa 15 muri ico gice nyene Imana irabwira Sara ati rero kumugabo wawe agiye kuba se w'amahanga yose, nawe niwe bandanya witwa Sarayi, oya nawe uca witwa nde? Sara. Sarayi risobanurwa ngo umwamikazi wanje. Sara naryo risobanurwa ngo umwamikazi w'amahanga yose. Yesu ahabwa icubahiro. Aratuziwe azina amazina yacu, aratuziwe azina amazina yacu. Aratuziwe azina amazina yacu, aratuziwe azina amazina yacu. Ushobora kuba ufise izina ryiza, abantu bakakubona bakavuga ati ujya n'umukristo, iryo ni izina ryiza, ariko wewe ubwawe utari umukristo. Usomye mu gitabo cy'Itanguriro nyene igice cya 41 ku murongo wa 52 turabona Yosefu n'abahungu biwe. Yosefu avyara abana babiri b'abahungu, avyara Manase, niwe yari mukuru. Amaze kumwita Manase, iryo zina ngo risobanurwa ngo Imana yanyibagije ubutame bwanje bwose. Niko izina Manase risobanura, Imana yanyibagije ubutame bwanje bwose. Maze asubira avyara umwana wa kabiri, amwita Efurayimu, risobanurwa ngo Imana impaye kurondokera mu gihugu nagiriwemwo umuja. Urumva ko amazina yabahaye yarafise agize gute asigura. Maze abo bana babiri barakura. Bamaze gukura, Yosefu atwara abana kwa se Yakobo, arabatwara kwa Yakobo kugira ngo Yakobo abahezagire, abaha umugisha. Nagira ndakubwire ibintu ukora uno munsi ejo birashobora gushika bikaba no kubana biwawe. Ushobora kutabona inkurikizo uno munsi, ariko ejo bikagira gute bikaba mu ruvyaro rwawe. Yosefu aragenda imbere ya se Yakobo, nawe yaramaze gusaza. Ashitse imbere yiwe aramubwira ati data, narinzanye abuzukuru ugire gute ubahezagire. Izina ryawe ufise uno munsi rishobora kuba ari ryiza, ariko wewe utagerekana ko ari ryiza, utarigendera ko ari ryiza, ngo uvyerekane koko nimbura umukristo ko ukwiranye n'ingeso ziki z'umukristo.
maze Yakobo abana bamuhagarara imbere bose ari babiri, Manase mu buryo, Efurayimu mu bubamfu. Atangura guhezagira. Mu migenzo y'Abayuda ukuboko kw'iburyo niko gutanga umugisha. Hanyuma Manase ni mukuru ahagaze mu buryo, Efurayimu mutoya ahagaze mu bubamfu. Yakobo nk'uko izina ryiwe ribivuga ko ari umusuma, aca atangura guhezagira ukuboko kw'iburyo, aca gushira kuri mutoya ari wende Efurayimu. Afata ukw'ibubamfu agushira kuri mukuru Manase. Yosefu arabyitegereza ati ibi bintu papa agize ni biki? Ntago umwana mukuru ahezagirwa n'ukuboko kw'ibubamfu, hanyuma mutoya aba ari waronka ukuburyo. Yosefu biramubabaza. Yakobo aramubwira ati ibyo nkoze ndagize gute? Ndabizi. Yesu adufashe. Ibyo nkoze ndabizi. Ngomba kuvuga kuri Efurayimu. Efurayimu yari mutoya, ntacyo yaramaze mu bandi, kandi aba bana ba Yosefu uko ari babiri ntago bari mu miryango 12 y'Abisirayeli. Urabe ukuntu Imana itonesha umuntu, hanyuma nawe akikura mu vyiza Imana yagize gute? Yamuhaye. Ntago bari mu bana 12 ba Isirayeli. Ariko Yakobo arabwira Yosefu ati aba bana sabi wawe babaye abana banje jewe, babaye cyo kimwe na Rebeni, babaye cyo kimwe na Lewi. Nico gituma ubona turiko turavuga imiryango 12 y'Abisirayeli. Harimo umuryango umwe utaboneka. Umuryango wa Dani kenshi nukunda kugira gute? Kuvugwa. Umuryango wa Yosefu bwiwe nta zina rya Yosefu riri mu miryango 12 y'Abisirayeli. Ariko haca haza amazina abiri y'abana ba Yosefu. Haca haza abo kwa Manase nabo kwa Efurayimu. Umugisha bawukuye kwa sokuru Yakobo niwe yavuze ati aba bana sabi wawe Yosefu babaye abana biwanje. Urumva ukuntu batoneshejwe n'Imana. Baba mu miryango 12 y'Abisirayeli. Dani ugiye gusoma hajya mu gitabo cy'Itanguriro mu gice cya 49 n'icya 50, Yakobo agomba gupfa ariko arahezagira abana biwe. Dani yaramuvumye aramubwira ati wowe umeze nk'inzoka iri impande y'inzira ikomora ugize gute? Uhita. Nico gituma abasesanguzi ba Bibiliya biyumvira ko Antikristo azova mu muryango wa Dani kubera ko se yaramuvumye. Ibyo nitubibandanya ko cyane. Hanyuma rero Efurayimu Imana iramutonesha, araduga arakura mu Bisirayeli. Imana iramukunda. Ndiko ndavuga ushobora kuba ufise izina ryiza ariko nturihagararire ngo urikoreshe neza. Imana irakunda Efurayimu. Ihaga rya Isirayeli ryigaburamwo kabiri. Imiryango ibiri ija kwa Yuda nabo kwa Benyamini baja kwa Yuda basigariye Yerusalemu. Imiryango 10 iciraduga ruguru Isamariya, bose baca babahereza umwami akomoka kwa Efurayimu. Yesu ahabwa icubahiro cyane. Umwami yatwara Isamariya yakomoka kwa Efurayimu. Umwana w'umwuzukuru atarafise umurage, mugabo ahawe umurage. Imana igize gute? Iramutonesheje. Yesu adufashe. Hanyuma Efurayimu amaze gushika mu mugamba wa hariya wa Efurayimu nyene hariya ruguru, acaricara caravuga ati ha rero jewe ndagifashe, nasubira kureka Abisirayeli ngo bamanuke baje Yuda baje guhimbaza Imana, baca bamvako. Usomye kijya gitabo ca Hoseya mu gice c'indwi ku murongo w'8, Hoseya avuga ngo Efurayimu ni nk'umukate uhiye uruhande rumwe. Biblia y'Igiswahili ni kuvuga ni mkate unayo unguwa, ni kuvuga wahiye uruhande rumwe utagaraguye. Urikura urabura uruhande ubona mengo urahiye, ariko uravye urundi ruhande uragize gute? Urazigiye. Efurayimu ni yabaye mwiza mu ihanga rya Isirayeli. Ashitse rugora acabwira Abisirayeli ati murazi rero
ngo tuje gusenga ibigirwamana. Ntihagira umuntu n'umwe asubira kumanuka ngo agiye ku rushengero rwa Salomo aje guhimbaza Imana. Uwo ninde? Efurayimu. Uno munsi izina ryawe ko ari ryiza, urihagararira gutega muntu w'Imana? Kuba ukora ibyo Kristo agomba nivyo bituma wowe witwa umukristo. Umuntu ari muri Kristo, umuntu ari muri Kristo aca hinduka akabicaremwe gisha. Ya mazina yahora yitwa kera aca hinduka agahabwa irindi zina rishasha. Yesu ahabwa icubahiro cyane. Usomye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo, urabona amakuru ya Petero. Matayo hariya urabona amakuru ya Petero. Petero yitwa Simoni. Simoni risobanurwa ngo ishanga cyangwa urubingobingo rutagira iki? Inkomezi. Yesu amwitegereje aramubwira ati wewe, ariko wewe Simoni ntuzosubira kwitwa Simoni, ahubwo uri urutare. Amwita Petero, uru rutare, kandi kuri urwo rutare niyo nzokubaka ishengero ryanje, n'amarembo y'ikuzimu ntazogira gute? Ntazorishobora kurinyiganyiza. Yesu ahabwa icubahiro cyane. Wakiriye Yesu uca uhindurirwa izina. Abantu bahora bakubona kuri umusambanyi bakakubona mu wundi muntu. Abari bazi yuko uri umuntu utongana, izina ryawe wari umushwanyi, bakabona kuri uwundi muntu ko wahindutse utakuri wa wundi wo gushwana. Haleluya. Uwo Yesu Paulo amwandika ko hariya mu Bifilipi 2:9 aravuga ngo, usomye kijya gice cya 2, ati kuko yabonye yuko kungana n'Imana atari ikintu cyo kumirako, ahubwo yemeye araca bugufi ashika ku rupfu, mbere ku rupfu rw'umusaraba, ngo nico gituma Imana yamuhaye izina riri hejuru y'ayandi mazina yose. Yesu ashimwe. Imana yaciye imuha izina riri hejuru y'ayandi mazina yose. Mu Vyakozwe n'Intumwa 4:12 naho haravuga ngo, kuko atarindi zina munsi y'izuba abantu bashiriweho ryo gukirizwamwo atari izina ryande rya Yesu Kristo. Yesu ahabwa icubahiro. Ushobora nihagira umuntu ashimwa, Yesu we nagaheta izina nizina Jeza pe hajizi nizina Jeza Dusabe mwarimu kandagaruke turangirize hajya mu gitabo cya mbere c'ingoma, ngoma ya mbere 4:9 abariho turangiriza. Mwarimu Placide abanguke. Gitabo cya mbere c'ingoma igice cya 4:9 gushika ku wa 10.
Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo gitabo ca mbere c'ingoma kane duhere ku murongo w'icenda. Yabesi yarusha icubahiro bene nyina, kandi nyina yamwise Yabesi kuko yavuze ati namushikanye bingoye. Urumva nyina wa Yabesi yaronse Yabesi bimugoye mu magogwa aca aramwita Yabesi, bisobanura ngo magogwa canke namuronse bigize gute bingoye. Yabesi atakambira Imana y'Abisirayeli Yabesi rero arimenya ati uko nawe uyu munsi ku mugoroba ushobora kwimenya ukamenya ati jewe ndi umukristo ariko iryo zina sinarikwiye gushika ubu cankwe nahawe iri zina ariko uyu munsi ndagomba ko Yesu angirira gute ampindurira izina. Yabesi atakambira Imana y'Abisirayeli ati coma ukampa umugisha ukungura urubibe rwanje. Atakambira Imana ya Isirayeli ati coma ukampa iki umugisha, hanyuma ukungura urubibe rwanje. Kungura urubibe rwanje Mana, ukuboko kwawe kukagenda kundamira. Ukuboko kwawe kukagenda kundamira. Urumva isengesho rya Yabesi. Ukandinda ibyago singorwe. Mana ukandinda ibyago singorwe. Naho yari nyavyago yabonye yuko Imana ishobora kumuhindurira izina, nuko Imana imuha ivyo yasavye. Amen. Imana imuhereza ivyo yasavye. Yesu ahabwa icubahiro cyane. Uyu mugoroba nawe Imana iguhereza ivyo wasavye. Ukeneye guhindurirwa izina, abantu barakwisa izina, bakwitegereje barakwisa izina, mu mibereho yawe baraguha izina, baravuga ati mbega ujya ni naka. Ariko Imana ishobora kugira gute kuguhindurira izina. Matayo igice ca mbere umurongo wa 21, umumarayika Gabriel abwira ngo azovyara umwana uzumwite Yesu kuko ari we abantu bazokirizwamo ibyaha vyabo. Yesu ahabwa icubahiro cyane. Kaze mwene data we ugomba guhindurirwa izina. Wumva yuko ari ico ukwiye kubwira Imana nka Yabesi. Yabesi nyina yaramuvyaye, amaze kumuvyara amwita izina, yari afise ubutunzi niko Bibiliya yatubwiye. Ariko Yabesi nivyigize bigire guta bimubumba. Yagumye abona ko rya zina ryiwe atari ryo akwiye kugumana nk'umuntu yizigiye Imana. Aratakambira Imana nkuko nawe kuri uyu mugoroba utakambira Imana. Aratakambira Imana ati Mana umpindurira izina, unyagurira imipaka, ukuboko kwawe kuze kugende kundamira. Kandi ngo ivyo yasavye Imana yagize gute yarabimuhaye. Kaze dusenga Imana. Kuri wewe wumva kugomba ko dusenga Imana, kaze mwene data twunamike amaso yacu dusenge. Nizina ryiza pe bagizigire mwisi, nizina ryiza cane barishime mwijuru. Amavi yose afukame mwizina kiza, nindimi zizezemere koyetsa, nizina ryiza pe bagizigire mwisi, nizina
cane arishime mw'ijuru. Reka dusabe Mutama Pasiteri Andre ashike hano asengere aba bantu baje kuri Kristo. Turagushimiye Mana Data wa twese uri mu ijuru. Turagushimiye kuri uyu muhingamo ingene wongeye kugendera ishengero ryawe. Urakoze kuko hari aho uvuga mu buryo bumwe canke ukavuga mu bundi. Ariko aho hose wasize mpwemu yera ngo agende atahuza umuntu. Iri jambo ryawe rimaze kuvugwa, hariho ababitahuye bakumva neza ko hari ico bari bakeneye. Bari bakeneye kwezwa no guharirwa kugira ngo ubahindurire amateka. Mw'izina rya Yesu Kristo turagushimiye Mwami kubemeye barapfukamye kugira ngo bahindurirwe amazina. Bari abantu bawe ariko noneho ko bakwemereye bakemerera ijambo watumye, nubahindura amazina ubita abana bawe, ubandike muri ca gitabo c'ubugingo, maze bame birata bavuga ngo iwacu ubu ni mw'ijuru, niho umukiza yatubabariye ari, kandi afise amasezerano kuba mwizera ko azogaruka kubajana. Turabasengeye ngo bagirire neza, imitima yabo ironka amahoro, uko ironsa imbabazi wongera ubambika inkomezi byo kugendera aya mazina masha ubise, nabo bame Mwami birata izina riruta ayandi mazina yose, niryo Kristo Yesu, niryo gakiza kabo. Urakoze kubagiriye imbabazi mw'izina rya Yesu Mwami wacu, amen. Pastori akiri ngaha nyene tumusabe kandi yongere asengere abafise ibibazo by'amagwara n'abandi babona yuko bafise imitwaro bakwiye kubwira Yesu kugira ngo Yesu ahindure amateka mu buzima bwabo. Uvyagurukire aho muri abari ngaha bafukame. Pastori yongera abasengere kandi dusenge. Mana yo kwizigirwa, urabona aba bantu bose bahagurutse Mana, abasa bahagurutse bakugeza, ariko n'abakubonye barabonye ibikorwa by'ukuboko kwawe. Nico gituma n'uyu mugoroba bongeye kugira ukwizera bagahaguruka. Barazi neza aho uciye ibyo uhasanze atari kubisiga. Uko umaze guhindurira amazina bamwe bene data, niko n'aba bahagurutse ugomba kubahindurira amateka. Haleluya. Mwami Yesu, uyu musavyi wawe yabesi yasabye kwagurirwa. Ngwaro